Kirundi nayo tukaba tuyashikirizwa na mugenzi wacu Bigirimana Armel. Eka ndamuhe ikaze na mwanamutsa Armel Bigirimana. Ndakura mu kijetofi turi igenekerezo rya 9 ntwarante umwaka 2020 kaze umakuru y'uno musi nayo akaba agizwe ningingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 8 ntwarante umwaka utashe abarundi n'uburundi turahimbaza umusi wahariwe umukenyezi. Icivugo cy'uno mwaka kivuga giti guharanira agateka kumukenyezi. Muri komine Bugarama uwo musi ukaba uzohimbazwa ku igenekerezo rya 21 ntwarante. Muntumbero yo kwiteza imbere no kuduza imutahe barafise umugambi wo gushinga agashira hamwe kakazobafasha mu bitari bike abo nabo akaba arabasanze bakora umwuga wo kubarira impuzu. Mukanya nido ryano makuru ubinga bw'ivyuma turi kumwe na Jean Chiza. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa. Igenekerezo rya 8 ntwarante umwaka utashe uburundi n'abarundi turahimbaza umusi wahariwe umukenyezi. Icivugo cy'umwaka ikavuga ati guharanira agateka kumukenyezi. Mu gihe rero uwo musi wahuriranye n'umusi wa Mungu muri kino gihe ukaba uri kurahimbazwa ku rwego rw'igihugu ukaba uri kuhimbarizwa mu ntara ya Gitega. Abakenyezi bo mu ntara ya Kayanza barashima intambwe bagezeko aho batakiniganwa ijambo kandi ko bafise uburenganzira bwo kuja mu mashira hamwe atandukanye. Bakagira kandi bakora n'imirimo itandukanye abagabo basanzwe bakora nabo bakaba bategwa rero akamo ko kutikengera kubera barashoboye. Abakenyezi bahurikiye mwishira hamwe mukenyezi ningingi y'umuryango bo mu gisagara ca Bujumbura ejo baratanze ishikanwa muri paroisse yitiriwe umweranda Guido Marie Comfort. Iryo shikanwa naryo rikaba ryaherejwe imfuvyi n'abapfakazi mu ntumbero yo kubipfuriza umusi mukuru w'abakenyezi. Muri komine ya Bugarama uwo musi mukuru w'abakenyezi ukaba uzohimbazwa ku igenekerezo rya 20 ntwarante. Ngo abakenyezi bo muri iyo komine bariko baratera imbere aho basanzwe bafise n'urunani rwabo. Tega amatwi mustanteri wa komine Bugarama niwe arabidushikiriza akaba yavugiye kuri micro ya Jacques Ndayikenguruke yimenyereza no kuri radio Magatamtse FM. Nkuko mwabibonye nuko itarike ya 8 kwezi kwa gatatu yahuriranye n'umusi w'Imana. Aho rero ahenshi haba mu gihugu canke no mu makomine bagiye baravyunguruza. Aha rero twebwe iwacu niko bene Bugarama twabishize ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Jesi ntava ntoboza gatugwara ngo ndabavugira ibintu mu gico bona coco nuko bwa mbere abakenyezi bariko baratera intambwe ngaho muri komine yacu ya Bugarama kuko haba mu nzego zifata ingingo barimwo ugiye kuraba mu mirimo itandukanye yaba mu buzi bwa komine canke bwa leta bundi barimwo. Hamwe kandi ikindi gikomeye nuko bafise n'urunani rw'abakenyezi rumwe bita muri Gifaransa Forum des Femmes bararufise nigo rero bateguriramwo vyose kandi baramaze gukora ibikora inka aho twovuga uburero bwinshi. Ubwa mbere twohera kubijanye no vuga n'imibano aho urwo runani rw'abakenyezi gwafashije cyane kuri bajya no vuga je mbere ndavyita abakenyezi baharika abandi aho twafashanya n'abajeje intwaro ugasanga turasohoye uwo mukobwa canke umugore yaje mu rugo rw'abandi. Hama akaba nibindi bijanye no guhimiriza bijya bavuga ngo nta shuri ry'umukobwa. Ibyo boneka ko bafashije babajeje intwaro wana leta yabigize rya mbere kugira ngo abana bose bafutwe kumwe baje kwishuri bose. Icyo byose byo tubona ari urugero rukomeye. Hama nkuko rusaba twimenyereye ngaha aye bahora bidagadura natwebwe mbere tukabafasha bakagira defile bisanzuye bagiye habona bafise n'icivugo kiba cari uwo munsi. Ibyo byose bahambaka n'igihe bategura n'urukino rw'umupira w'amaguru bagakina kugira ngo berekane ko abakenyezi bashoboye gukora n'ibikorwa by'abagabo canke abahungu. Ibyo byose byerekana ko muri Bugarama umukenyezi ntakomiriwe kandi tubona ko nabone babitegura baryohewe kandi biko birafata irugero rushimishije. Tukiri mu bijanye n'umusi wahariwe umukenyezi abakenyezi bo muri komine Bugarama barasaba ubwigenge hamwe no gushigikirwa mu gateka kabo nabo bagasabwa gukomeza urunani rwabo basanzwe barimwo ndetse bagashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo ndetse n'ivyifuzo. Ongera mutega amatwi Joachemani Yakiza ni mustanteri wa komine Bugarama. Ikibazo c'iterambere cy'ingo n'imiryango no vuga mu ngo ikibazo nkuramutima kuko iyo urugo rutekanye n'umugabo n'umugore batekaniwe mu rugo we n'abana igihugu cyose kiba gitekanye. Rero kandi ni ikibazo usanga gifata
gikora ku mutima nyene canke novuga no kubishobisho be n'ibindi. Rero novuga nti nimba abakenyezi bahagurutse ko kugira ngo baharanire agateka kabo no gushigikirwa kwabo shoba ari ikintu ciza cane, kuko twibaza ko ntanzi iri kwirasha ari itegeko twisunga ry'umukuru w'igihugu 13 Nyakanga 2016 igenga ingo n'imiryango mu Burundi. Ibyo bihano byose bihano bitegekanijwe kuyigenjeje gucanke kuriya byose birahari. Twe dusaba abakenyezi ahubwo kugira urunani, kuko nibuka ko hari akarorero kabi kose katubabaza abajeje twara ukagenda gusora umuntu yaje guhari ku mugore ugasanga uwo mugore nyene ntavyanezwe. Ibyo rero bahagurutse rero ni ibyo gushigikira, tubabubahuye nibavugira cyose babonye kitagenda neza mu rugo bakimenyeshe. Mwumvise ko ari nababaza ati none iyo umugabo yataye urugo ugasanga ntari umwana ishure ntagize ikiti bigenda gute? Ni itura abajeje intwaro mbeme no gushika no kuri mustane hama kumbure uwo mwana ntibamukure mu ishuri barabiya mahera apfa hama umugabo nawe abazwe abafise itongo afise ibyo akora adigiye atashaka kubungabunga urugo rwiwe. Ibyo hano n'amateka bihana mu gihe umuntu ataye urugo. Reka amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'iterambere. Mu ntumbero yo kwiteza imbere no kuduza umutahe barafise umugambi wo gushinga agashira hamwe kakazobafasha mu bitari bike. Abo nabo akaba abasanzwe bakora umwuga wo kubarira impuzu. Ndayisenga Celestin numwe mu bakora ako kazi agira ko akebura abagenzi biwe kwakira impuzu bashobora gukora bagaheza kugira ngo bashobore kwirinda gushwana n'ababashorera. Reka tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikro ya Jeremy Ndayikeza. Kazi kanze kamisi yose nsanzwe nkora nkabansanzwe ndumutaye niko kazi kanze nsanzwe nkora kamisi yose. Egome ingwane ntidunye nuko dufite ibikoresho bike, tumaze kuba tugira ibikoresho bike akaza abakiriye bagomba gushona inshono zitandukanye kusanga bimwe birahura n'amamashini tudafise, bagenda aho bazifise tugiye gukoresha ivyo bakiriye babaza bakaca batwakira nyene ku biciro bihanitse, natwe impuzu tuba twazikira amahera makeya kaca bituma izo mpuzu batevya kuzikora kuba tumanza guharira cyane. Hamukiriya kaza kwisanga bamuhaye agasanga nturaheza kuyikora, umukiriya mukaca mutangura guterana ibintu by'amajambo. Ego nizo ngwane nyamukuru dukunda kuba duhura nazo. Egome ico turakora tuhaye tuja hamwe turabukuntu twogira agashira hamwe ko kwiyungunganya kugira ngo utakuntu twogwiza imitahe tugure amamashini tudafise kugira ngo tugire amamashini akwiye hama tuzo turatunganiza abakiriye nko bavyifuza. Ego ico nashaka kugira abataye bagenzanje nuko twogerageza tukakira impuzu dushoboye gukora mu kiringo dushoboye gukora kugira ngo za mpuzu umuntu aba yatoye akazikora umukiriya akazogera kuza asanga kwisango bavuganye impuzu we yaheze hanyuma genda neza. Kwisaha 6 zenze ku minota 9 hakaba ariho tugarukije amakuru yacu twateguriye uno musi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwari muyateze amatwi, ndashimiye aho mu ruganda gutororokanya amakuru badutorokanije, ntibagiye gushimira Ciza Jean yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru yo mukamwe kumyashikizwa na Armel BIGIRIMANA mugiraho muba mubaho. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe